ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo. Yezu abonye abantu bari bakoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza afata ijambo abigisha muri aya majambo ati: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abitonda, kuko bazotora n'isi. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abagirira ubuntu abandi, kuko nabo bazobugirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahoga ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka, bakabazigiririza, bakabaremera amabi yose muhogwa jewe babesha. Muranezerwe muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. N'abahanuzi babatanze, nuko babahamiye. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye bakunzi b'Imana, muri iyi nkuru nziza duhejeje kumva, Yezu araduha inyigisho nshasha y'ubuhirwe. Kandi turumva yuko Yezu atwigisha yuko ubuhirwe bw'ukuri butandukanye n'ivyiyumviro vy'abishimira amatungo n'ubukuru vya hano kw'isi. Twese turabizi muri iyi si ya none, abo twibaza ko bahiriwe nabo bafise amatungo menshi, biha ico bipfuza cose, batazi ico arico inzara n'inyota. Nabo kandi bafise ubukuru n'ububasha bwo gushobora gukandamiza abandi, gushika naho babagira baja. Ariko Yezu we aja duha inyigisho nshasha itandukanye n'ivyo abantu bibaza ku buhirwe bwa hano kw'isi. Yezu aja twereka ko abahiriwe vy'ukuri ari abo bose batishimira ivy'isi kandi batishira hejuru, yuko ari abo bose barajwe ishinga n'uko ubwami bw'Imana bwo kwiganza mu mitima y'abantu bose, mu mitima y'abana b'Imana. Abahiriwe vy'ukuri kandi nabo barondera kw'amahoro, ubutungane, urukundo n'akanyamuneza vyotsimbatara mu mitima y'abantu bose. Abahiriwe rero vy'ukuri nk'uko Yezu Kristu wenyene abitwigisha, nabo batishimira ubwenge bwabo, batishimira inguvu zabo n'amatungo yabo, ariko bishimira Imana, kuko bazi neza ko batari kumwe n'Imana ataco bo kwishoboza. Abo nabo rero nk'uko twavyumvise muri ino nkuru nziza,
ngo n'abari n'umutima ushima ubworo, abitonda, abashonje n'abanyotewe ubutungane, abanyakigongwe, abari n'umutima mwiza, abahamwa bahoga ubutungane. Yezu Kristo mu gusoza rino nkuru nziza atubwira ati muzoba muhiriwe nibabatuka bakabazigiriza bakabaremera amabi yose muhogwa jewe babesha. Muranezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu izoba nini mwijoro. Bavukanye bakunzi b'Imana, aya majambo ya Yezu akatwereka yuko uko twebwe abantu twiyumvira ubuhirwe hano ku isi bitandukanye n'ubuhirwe bw'ukuri. Dutahure rero yuko ubuhirwe bw'ukuri ntahandi buhagaze atari mu kwakira Yezu Kristu mu mitima yacu, tukamwemerera akatugira ingoro ziwe, tukibanira ubuzima bwacu bwose. Ico nico kiduha ubuhirwe. Naho wohamwa abantu bakagutuka bakakugirira nabi bakakwica, wumva yuko wuzuye Yezu Kristu, wumva yuko wuzuwe na mutima w'Imana, uguma utekanye kandi ugumana amahoro n'akanyamuneza mu mutima wawe, kuko amahoro n'akanyamuneza by'ukuri ntahandi tubivoma atari muri Yezu Kristu umwana w'Imana yadupfiriye ku musaraba kugira ngo adukize ubuja bw'igicumuro n'urupfu, kugira ngo atugire abana b'Imana bidegembya bagendera mu kuri no mu rukundo. Turiko turabizirikana mu bitabo by'aberanda, turabona yuko abamaratiri bishwe bahogwa Yezu Kristu n'inkuru nziza mu misi ya mbere ya Ekleziya, mbere twovuga n'ubu nuko turabona yuko muri ico gihe baba bariko baricwa n'umuriro canke bakagenda bazi yuko bagiye gutandagurwa n'ibikoko, ngo bakagenda bahimbawe, abantu bagatangazwa nuko atamaruru bavuza, abo bagenda bahimbawe batekanye kuko bari buzuye Yezu Kristu umwana w'Imana, kuko bari buzuwe na mutima w'Imana. Aho rero ni ubuhirwe bw'ukuri buhagaze. Ibyo ngaha ku isi nk'uko nabivuze, twebwe abantu twiyumvira ibitandukanye. Umuntu agiye mu ikomine akabaza abene gihugu ati mbega muri ino komine yanyu umuntu ahimbawe gusumba abandi ninde? Abenshi boca baraba umuntu afise amatungo menshi, umudandaza womenga afise byinshi muri iyo komine, novuga nti aronka ico yipfuza cose, baca bavuga ati uhiriwe ni naka, kuko bose bipfuza yuko bomera nkawe kandi bakumva yuko umunsi bameze nkawe bazoba bamaze gushikira ubuhirwe. Bashobora no kuvuga bati uhiriwe muri ino komine ni mustanteri, kuko ni wafise ubukuru n'ububasha, ni washobora kutugenza uko ashaka kandi ico yipfuza cose arashobora kukironka. Navuye nibaza ati mbega abo bantu bovuga ko bahiriwe muri komine, uwo begera akababaza ati mbega mushinga nta, ati mbega mupfaso, ati wewe ni uhiriwe kurusha abandi muri ino komine. Hari gihe atariko bobivuga, kumbure uwovuga ati ego ni jewe mpiriwe, mugabo ukamubaza ati mbega uhiriwe kubera iki, tosanga igituma hiriwe gitandukanye n'ico abene gihugu biyumvira. Ataraho naho akavuga ati oya si jewe mpiriwe, usanga umuntu ariko aravuga ati jewe ndi musitantera, abantu bibaza ko mpiriwe, atari kuhiriwe ni buramatare kuko ansumvye ubukuru. Washika kuri buramatare nawe akavuga ati uhiriwe n'umukuru w'igihugu kuko ari wafise ubukuru n'ububasha mu gihugu cose. Ariko umwe wese umushikiriye ukamubaza, usanga novuga nti ubwo buhirwe abandi bibaza ko afise, usanga atari bwafise, yabafise ubwo buhirwe nabwo dusanga buvoma handi atabuvomaho abantu biyumvira. None rero bavukanye bakunzi b'Imana,
twumve yuko ubu buhirwe bw'ukuri nk'uko Yezu Kristu abitwigisha bushingiye muri ubu bunwanyi dufitaniye na Yezu Kristu, mu bunwanyi dufitaniye n'ubutatu bweranda, gushika naho twemera gupfa duhogwa inkuru nziza. Twavyumvise no mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'umuhanuzi Sofoniya, umukama agirira ubuntu kandi akingira bato bato n'abicisha bugufi, bazi ko ubuzima bwabo buri mu biganza vy'Imana, bigatuma batishira hejuru, kuko bazi ko ataco bari canke ataco bafise batahawe n'Imana. Abo nibo bahiriwe, abantu bamana umutima wifata ruto, bumva yuko ataco bamaze kandi bumva yuko ataco bapima batari mu biganza vy'Imana. Abo nibo bahiriwe no kuri ino si, kandi nibo bazotorana ubwami bw'Imana. None rero bavukanye bakunzi b'Imana, umutima wo kwishira hejuru, umutima wo kumva yuko twebwe twikwiye, uyo mutima utwigiza kure y'Imana. Kuko umuntu amaze kumva ko yikwiye, aca yumva ko atagikeneye Imana. Ni hamwe benshi yubegereye bakumva yuko umuntu agiye mu nkuka ya misa ku munsi w'Imana, ababwira ati nimugende, genda mwebwe musenga Imana, kuko mufise ivyo muja kuyisaba. Ati jewe ndafise vyose, sinkeneye Imana. Uyo muntu akiyumvira yuko yahawe vyose, afise vyose, mugabo akibagira iyo vyavuye. Uwo muntu aragowe. None rero bavukanye bakunzi b'Imana, dusaba umukama uwo mutima wifata ruto, uwo mutima wemanga ko turi bamagara make kandi kataco twokwishoboza tutari mu biganza vy'Imana. Nanone umukama yama hafi abo bose bari mu maganya atandukanye, nk'uko umwanditsi w'Izaburi 145 abitubwira neza muri aya majambo ati, umukama acira urubanza impahazwa, akagaburira abashonje, nayo ababoshwe akabakura mu ngoyi. Niwe ahumura impumyi, niwe agorora abahetamye, niwe akunda abantu b'intungane, niwe ahagarikira abakavantara, niwe agwanira abapfakazi n'imfuvyi. Murumva rero bavukanye yuko umukama ari umuvyeyi. Umuvyeyi yitwararika bato bato, umuvyeyi yitwararika bamagara make. Nitwamane rero uwo mutima w'abantu banyotewe ubuntu n'urukundo vy'Imana, uwo mutima w'abana bumva yuko ataco bari batari kumwe n'umuvyeyi wabo. Twame twumva yuko dukeneye Imana kandi twame tuyihurumbira, nanone tuyugururira imitima yacu ize ivyagire muri twebwe. Na Pawulo mweranda azashimangira iyo nyigisho mu kwerekana ko Imana yitorera abantu b'ibijuju, abantu bamagara make n'abakengerwa mu maso y'abantu. Ivyo Imana ikabigira kugira ngo icuvye abishira hejuru, abishimira ubwenge bwabo, inguvu zabo, bakibagira ko vyose babihawe n'Imana. Ese umukama Imana yacu yo turinda ubwishime bwose, kugira ngo twamane umutima wifata ruto kandi wishimira Imana muri vyose. Nanone uwishimira Imana nzima arahiriwe cyane. Bavukanye bakunzi b'Imana, nimuze kandi dusaba umukama ngo aduhe ukwemera gushitse, kugira ngo dushobore kurinda amagorwa n'uruhamo tugirirwa duhogwa Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe. Aho niho umunsi tuzova muri buno buzima bwa hano ku isi, tuzohimbagwa no gusangira na Yezu Kristu n'aberanda bose ubuhirwe budahera. Bikira Mariya mutabazi w'abakristo, natubere mu ngoro ngo twame turangura neza ico Imana ishaka. Amen.